Ico gisata covyirukamwo cane kugira ngo ntidusubire kubura igitoro, ntidusubire kwama turara ku majoro dutondeye ibitoro, coba kigize neza mu gihe codufasha mu gihe ivyo bintu covyirukamwo hama ibintu bikaguma bimeze neza. Twari dukoze imyaka myinshi, imyaka tubona ingahe niyo tubana tuguma tubura igitoro, ariyo vyatumye n'ivyuma vyacu bamwe vyarahiye kandi bakaba batadushumbusha. Gukora ako kazi kajanye no kuguruza abantu ntiyigera abura igitoro kuko urashaka kukironka rimwe mu ndwi canke kabiri mu ndwi kandi ugaca wicara ucamwo ugacubaho nabi. Ikintu twoyisaba nuko bogira n'ingoga ahubwo ico gitoro kikaboneka kugira ntidusubire kuza turicara tugakora umurimo wacu dutekanye, tuze turamwe ibitoro aho umuntu ashitse kuri sitasiyo ariyo yose. Ico dutunganiriza tukama turonka ico gitoro kuko iyo tukibuze turagira ingorane mu miryango yacu. Mu Kirundi ivyerekeye igitoro kubera naho uri uratonda ukabura ugashikirwa utonze n'imisi ibiri igahera, yaba vyoshoboka botanga inzira y'ukuri kugira ngo utume biziba bibe pisheri mugo ntigutonze nk'imisi nk'ibiri kubera utera umererwa nabi gusumba. Ico twosaba kurya vyari bimeze kera, kurya vyari bimeze bikaboneka kurya vyari bimeze, nico twosaba mu Kirundi ampedomo.